ari meilleur kuri Zabi Alonso cyane ariko mugabo ndashaka Theo nawe amanza mbwire nawe ku ruhande rw'ira placement zakozwe hava umusore yitwa ku minota 65 havuye umusore yitwa Lucas Vazquez hinjira John Trent Alexander-Arnold harava umusore yitwa Rodrigo Goes hinjira Brahim Diaz uraza kunyumvira ikintu wabasangiye unakimbwira je ndacumva kubijanye na Zabi turaza kugica noneho ducana nk'ubwiza kantu naje mira nk'ukubwiye kugira ngo binashobotse cyukurirako havuye hasose Trent Alexander-Arnold hinjira Lucas Vazquez ubu Trent yatakaje imipira 12 sivyo mu mwanya yakinye muri runo rukino rwa Real Madrid amapasi yagerageje gutera agatakaza ni 12 hanyuma hasoka Brahim Diaz hinjira nako hasoka Rodrigo Goes hinjira Brahim Diaz acasoka umusore yitwa Vinicius Junior ku minota 80 w'urukino wasigaye minota 10 hinjira gasore kitwa Victor Munoz hasoka kandi Jude Bellingham ku minota 84 hinjira umusore yitwa Luka Modric ubwo rero Zabi Alonso afise yifuza gukinisha muri Real Madrid yitwa pressing kudahagarara mu kibuga gukora cyane abakinyi ico ni kimwe mu vyo tusanzwe tuzi kuri Zabi Alonso nimba ari nico nibagiye muraza kunyongererako ikigira kabiri nashaka ubwo usesanguriye kuri zino la placement wisunze ico kintu hanyuma ikigira kabiri ucusesangura wisunze n'iminota bano bakinyi bagiye barinjira ko mu kibuga bwawe ibintu vyari tactique canke n'amakosa Zabi Alonso yerekanye nk'ugomba kugerageza abakinyi bashasha muri equipe yande ya Real Madrid ubwa mbere na mbere je novuga yuko kugira nshore kuvuga ko ari amakosa nuko manza nkaraba umukinya aje gusubiriza yaje agatanga vyiza gusumba umwe yahatanguye canke yaje atanga bibi gusumba bimwe vy'umwe yahatanguye ubwa mbere na mbere novuga ngarutse kuri uno Minyoze ndetse na Vinicius Junior gukurayo Vinicius Junior kazana Minyoze nta mpinduka ndende je nahabonye nta kintu cyahindutse novuga ati cyabaye ciza gusumba ico Vinicius Junior karatanga nta kintu cyabaye kibi Minyoze yatanze gusumba ico Vinicius Junior yatanze ariko ndashaka urumva hari ukuntu nk'umumenyereza kuri impinduka ukabona uti impinduka zikora harimo ubwenge canke nico kintu atakintu nubundi ubonagamije nico kintu ngomvye kugaruka wabibonye nk'ibintu biri mu bwenge kuri no remplace imbere yuko yiva nshatse kukujana imbere yuko yiva remplace bimwe muzurambwira uti iyi remplace mu bwenge je nabubonyemwo bumeze kuno canke ubwenge nabibonye nico ndiko natera njako kuko ndiko mpera kuri remplace mimwe kuko sino zifatira muri rusange ndazifatiye muri rusange no bandekonye uyo kurumva kandi hari n'abakinyi bamwe ntoshoka nihutira kujajinga kubera uzosanga ari intambwe yabo ya mbere aba Trent Alexander-Arnold niyo ncuro yiwe ya mbere uri kuranyumva ariko na Dino Jesen yakinye match nziza na Rose n'amanota meza mu rukino kandi ari match ya mbere Gonzalo Garcia nawe umukinyi Rose amanota meshi ya mbere kandi nawe ni incuro no vuga ngo no kwiti ya mbere mu rukino rukomeye akinye match yose tanguye ni narago rukino bamwe atabikongereza ko makuru rukino twagwise rukomeye rumaze gutangura kuko rutaratangwa twabona ko rukino goroshe kuri Real Madrid ariko gwagiye kuba rukomeye rumaze gutangura rende ko nagaruka nahere kuri Vinicius Junior tureke no kugucira mu manze unadusobanurire bino bintu ukuntu bimeze hanyuma natwe tuza mu bindi nahere kuri Vinicius Junior gukuraho Vinicius Junior ukinjiza Minyoze kuko ikintu cyoco nagiye kuba ndiko ndabona mu bakinyi ba Real Madrid uretse yuko twumvise Zabi Alonso avuga ati jemba nifuza ko abakinyi bose bakora habonekemo pressing uri kurumva ariko iyo pressing nagiye kubona kuri ba Munyoze pressing nagiye kubona kuri ba Vinicius Junior yabaye pressing idafisemwo ubwenge uri kuranyumva yabaye pressing idafisemwo ubwenge kuko kubona umukinya afashe umupira akavuga ati hane gutera mugiye mbandose umupira ni gutera pressing okay pressing irakenewe menya ati ndiko ndiruka ndiko njahe bana kabipanze gute menya ko ninahagarara umupira ndawutera gute ndawugenze gute ico nce kintu nagiye kuba ndiko ndabona cabuze muri Real Madrid yabaye pressing ariko ya pressing harakantu yabuzemwo ku bwenge kumenya ati nimba ndiko nakoresha pressing hari ubwenge bwa bukenewe kumenya ati nimba nirutse niruka nganahe okay ndazi ko niruka ngana imbere menya ko ninaje iyo imbere ivyo ntegeza gukora hari imbere ni gutanga ipasi kwa naka canke nkabigenza gute ico kintu nabonye cagiye kuba kinabura gukurayo umukinyi Trent Alexander-Arnold ukinziza Lucas Vazquez aba bose babiri ku ruhande rwo kuzibira nta kirenze twarabonye Salim habwo rero bagiye kuba banatombora inyuma gukura Trent Alexander-Arnold na Salim yagiye kuba nakugwayo kuko iyo hakagumamwo Salim kuri changement wagiye tunabona yagiye kuba inaba kuri Trent Alexander-Arnold bakinjiza Lucas Vazquez je mbona ko ino Al Hilal yari kwakura amanota 3 imbere ya Real Madrid ariko ikini naco
ikintu nagiye kuba ndabona Trent Alexander-Arnold yagiye kuba nafasha umugwi wa Real Madrid uretse yuko atabufasha burenze yagiye gufasha inyuma mu ruhande rwo kuzibira kuri jeu defensif, hari ubufasha yagiye kuba kanatanga kuri jeu offensif, kubera yuko vyaza gutuma abakinyi bo ku ruhande ba Al Hilal bigorana cyane yuko baduga ko bazi yuko tukaduga tukiyibagira. Trent Alexander-Arnold ino arakora ibara afashanyije na Rodrigo Goes, ariko kandi ntivyagiye byorohera abano bakinyi, ndavuga abano bakinyi ba Al Hilal bano ba Salim gushobora kuduga cyane kubera yuko bari bazi yuko bakaduga bakibagira bakananirwa kuza gufasha inyuma, kuko bose barafise je imwe, haba ku ruhande rwa Real Madrid bose baduga bakongera bakibuka yuko dutegerezwa kugaruka inyuma gufasha, na Al Hilal nayo nyene kwa ruko nyene byace bituma rero kuri Al Hilal kuduga kwabo byace bigwana ko baduga bakibagira ko abazi ko Trent Alexander-Arnold aza kuba yagizene yashise hari imbere gukora ivyo akora. Ariko kandi inyuma yo gukora Trent Alexander-Arnold bakindiza Lucas Vazquez yabaye tombora kuri Real Madrid ko na Salim yaciye avamo, kuko akirimo kuko hari umwanya muto bashoboye kuba banahura, uno Salim yashoboye kuba nahura nuno Lucas Vazquez, hari igitsindo cahatswe tubikanye neza na neza, hari igitsindo cahatswe. Bivuze gute rero ikosa yari kuzwe na Lucas Vazquez, yari kuzwe na Lucas Vazquez yaronse umupira aja kusubiza inyuma kwa Gade kwa Thibaut Courtois, acaza kuwutera nabi, Salim arawupapura rero aca yiha pasi ndende bigorana kwaza kuba anatsinda. Bivuze gute rero bino biharuro bibiri vya Real Madrid, ino alphabet, bino biharuro bibiri haracari hagahaze ko kuruhara go kuzibira, baracanyotewe umugabo witwa Dani Carvajal. Dani Carvajal acakenewe, je nabonye ko gikenewe, nivyo Trent Alexander-Arnold kuri bwa bufasha bwe bwo gutera ama long pass centre ndende zishika, wanashimana nabo nyine rega nta nimwe yashitse no nta nimwe Real Madrid bavyaje umusaruro muzo trete yateye ijoro ryake. Oya baretse kuzibyaza umusaruro, ariko zashitse twabonye zishikira ba Rodrigo Goes, ugasanga zifiriye kwa Rodrigo Goes, hari zashitse zigashika kuri ba Jude Bellingham hari imbere, ugasanga zifiriye kuri bo, ariko zivuye kuri Trent Alexander-Arnold zashitse uriko urumva zigafira kubo zishikiye. Mba numva rero ku Real Madrid uno musi kuri football modern nivyo turakeneye wa Marfubek aduga agafasha imbere, ariko kandi yongera akagaruka inyuma akaba akomeye ku ruhande rw'inyuma. Je mba mbona harakenewe umu Marfubek uno kuri football modern, unyumvize neza, akomeye nivyo akomeye imbere, ariko akomeye cyane inyuma, uriko uranyumva n'imbere apana badakomeye, akomeye ariko akomeye cyane inyuma gusumba imbere, kuko no musi imigwi myinshi y'uno munsi ifise baba winga sha nimumbwira kuzozana Trent Alexander-Arnold akomeye imbere, ariko kukuzibira adashoboye ko tuza guhangana nuno Nico Williams baraca ariko muga tumaze n'imisi wanashima tubona abakinyi bo ku mpande mu makipe akomeye, ugerageje kuraba muri Paris Saint-Germain Nuno Mendes canke Ashraf Hakimi ni abakinyi bafasha cyane mu gusatira, bagafasha cyane kandi no mu kuzibira. Ukaraba muri Inter Milan kino gisore cirabore bacita gute Witwa uno Dumfries Dumfries usanga mu gusatira no gusubira inyuma akomeye, no muri Atletico bafise umukinyi yitwa wo ku ruhande inyuma ino ibubamfu ngibaga ingene bamwita, nabo nyene ni wa mukinyi uravye mu gusatira ameze nk'ukomeye no mu kuzibira arakomeye. Nivyo nako nagaruka ko rero iki nico cabuze muri Trent Alexander-Arnold, nico cabuze muri Trent Alexander-Arnold, kuko no musi umbwira ko ufise Trent Alexander-Arnold akomeye gusa imbere, kukuzibira adakomeye biragoye kuzomutwara muri ya mahiganwa akomeye ngo afise ivyo azogufashamwo, kuko no musi imigwi myinshi irafise abawinga beza. Trent Alexander-Arnold nimba bamuzanye kugira azoshobore kuzibira FC Barcelona, tumvikira sinyisha ba Nico Williams azofasha gusatiriza, ariko azoshobora Nico Williams kumuzibira. Biboneka yuko rero muri Real Madrid Dani Carvajal aracakenewe cyane. Uvuze kuri Trent, ariko ndashaka kumbwire no kuri izi zindi remplacements zakozwe ku munsi w'ejo kugira ngo cubiva ko kusoka kwa Rodrigo Goes akinje umusore witwa Brahim Diaz navyo wavyakiriye gute? Ya nivyo injira rya Brahim Diaz nivyo hari hakiri kare ku minota 65 gusa 65, ariko kandi kuri Rodrigo Goes je nabonye ku rukino mengo nivyo yagejeje kwitanga ivyiwe, ariko ntivyamwereye. Rodrigo Goes ntivyamwereye, ni wa mukinyi agerageza novuga ko Rodrigo Goes akakinira kuri pressure, Rodrigo Goes akakina kuri pressure kubera yuko ari mu munzani, ari ku munzani agerageza kwitanga byo kwashe, agerageza kwerekana yuko nimba umugwari wa Madrid uri kurakina nawe arimo, agerageza kwerekana uruhara rwiwe ku rwego rwo hejuru kugira ngo wa munzani ntumusese, kuko Rodrigo Goes no musarifuza gukina Real Madrid. Ni mu Real Madrid nayo bigaragara neza yuko adasa nuri mu migambi y'umugwari wa Real Madrid, ariko kandi bakabamuhaye amahitamo bamuhitishijemo ati performance yawe nziza nizotuma tumva ko twokugumana,
gusumba uko twumva ko twoguha amahirwe tutabonye ibyo washobora kuratanga ibyo ukora. Ariko kuri Rodrigo uravye ku munsi weje no vuga ngo nashaka kubakina vuba babasatirize apari witwa Gonzalo Garcia ni umukino uvuga gikora iki ari karagerageza ko ari urukino rwiwe rwiza buriya nimba tuvuga abasatirize ko raba ku munsi weje kuko n'igitsindo cyabonetse kuri Real Madrid assist yavuye kwa Rodrigo uvuga ngo uravye n'igitsindo cinjiye kuri ino equipe ya Real Madrid yaribaye ndavye n'igitsindo ni yama passe nyarako naciye mbona cyakicu witwa Xabi Alonso yamaze ko aravuga ngo ndakene ko muko muri iruka naravye impiri ngene yagiye mu masegonda makeyi babatsinda igitsindo none novuga ngo witwa Rodrigo ku munsi weje buriya ndiko ndarabana na placement zawe ku munsi weje harakana ko mvuga ngo abakinyi sindiko rero mwana nakumvise umwanya uheze ndavye remplacement zazanabaye buriya muri equipe de Madrid cyangwa mu equipe atandukanye wifuza umusaruro genda ure kuri equipe de Madrid. Real Madrid nimba yari yatsinda igitsindo muri champion ikeneye kuronka umusaruro wasanga witwa Rodrigo ari mu kibuga wasanga witwa Vinicius Junior ari mu kibuga wasanga witwa Jude Bellingham ari mu kibuga wagasanga kane babasatiriza ugasanga equipe de Madrid ifise abasatiriza bashaka kuri bane bose bari mu kibuga bose baronde ibitsindo vyanga bikunda ariko usanga witwa Enrique bariko baramukinisha mwe ku munsi wejo genda urabe uraso witwa Vinicius Junior uraso witwa Rodrigo uraso witwa Jude Bellingham aho hose equipe de Madrid yashafise igitsindo kimwe ukindi eske urata kuri kurambwira yuko umwana muto cyane yitwa Victor Munoze aza gutsinda igitsindo urata kumbwira yuko witwa Brahim Diaz aza gukora ivyo abandi bakinyi byabanani mugihe tuzi yuko witwa Brahim Diaz seziheze yari muri babakinyi vuga urugero rw'iyogwa rwarakorotse kuko hageze igihe equipe de Madrid igira ubusatizi witwa Brahim Diaz witwa Victor Munoz hamwe n'uwitwa Gonzalo Garcia no kuvuga equipe de Madrid hageze igifita abakinyi babasatije kuri babiri bavuye muri Kasi eske no munsi ukarondera ibitsindo ubirondera muri equipe nka Arnas na kwa Hilal uno munsi nimba numvise nguma ndabishira ko mvuga ngo equipe de Madrid ku munsi wejo ntabwo kerondera intsinzi cyane ahubwo yari kerondera no kugira iki ipima abakinyi vuga ngo ku munsi wejo cyangwa ku munsi muzindi nk'imeze ziri imbere mbega nzokirisha nde Rodrigo afise urugero rwiwe rumeze gute Vinicius Junior wewe meze gute witwa Jude Bellingham meze gute nabonye witwa Jude Bellingham hageze n'igihe mu rukino hagati yicara sino kwicara arahagarara yana nyine ko yarushe bikwiye uvuga ngo Real Madrid harageze n'igihe muri mediane tubona witwa Ardagire twitwa Fede Valverde nawe yabyafusha na penalty witwa Luka Modric nuvuga ngo equipe de Madrid ku munsi weje ubwanje ndiko ndaraba mu majambo make ntaguciriyemo Real Madrid ukuntu uvuze ngo ba Jude Bellingham barushe n'abakinyi benshi bashoko ko banagaragaza uburuhe ivyo vyavuye kuki nuko pressing yabaye nini gusumba ubwenge ubundi yabaye nini kuruta ubwenge bariko barakoresha mu kibuga pressing yabaye nini cyane kuruta ubwenge bariko barakoresha mu kibuga umva yabaye pressing itari mu ubwenge ariko nico kintu cyatumye tubona bano ba Jude Bellingham bagaragaza uburuhe cyane bukomeye cyane ubundi witwa Jude Bellingham turabizi ko no muri seziheze cyangwa mu misi yose tumuzi system cyangwa kuna sangwa kina yari pressing asangwa kina pressing usanga Jude Bellingham karakina ku ruhande ari kariruka atandukanye rero novuga ngo equipe de Madrid nivyo yanganira igitsindo kimwe kindi mugabo hari ahantu navuga ngo nimba equipe de Madrid vyase ukana ko Rodrigo agifise ivyo ashaka karatanga mugumizemo nimba witwa Brahim Diaz ubona ko witwa Vinicius Junior vyase hindura Brahim Diaz ashaka gukinira kuri nimero 11 Brahim Diaz ashaka gukinira na nimero 11 hano usuka vuga ngo Rodrigo ariko none wombwira gute uri kurakura mu mukinyi ariko aratanga vyiza gusumba n'abandi bakinye ko baraza mu kibuga reka ku ruhande rwanje mvuge cyamere nk'umarizi no pwe kugira ngo tunayive ko mwabasore mwe je ku ruhande rwanje nihweje ibi vyakozwe mu kibuga hagati ya Real Madrid na Al Hilal nk'isunga impinduka zakozwe na Xabi Alonso nabonye ikintu kimwe kigomba gushitsa ikintu nabonye nuko Xabi yarakeneye pressing idahera kuri equipe ya Real Madrid kuruta ikindi kintu cyose ko twanabonye kenshi nka occasion zika kuri statu wasanga hasigaye nk'inyuma Dino Jinsen n'umukenye nk'umwe ari muri defense hanyuma agasaba babakinyi bose bari n'imbere iyo umupira ugarutse iwacu twese tuzakuza kuzibirira hamwe kuburyo ya Al Hilal ifashe umupira iza gusanga twese twamaze kugera iwacu ibi rero yabikoze gute impinduka za sanizehura nibi gute yabonye uruhande rumwe ruri ko mugabo yitwa Trent Alexander-Arnold ntigwari ko rakinishwa ko gose n'abakinyi ba Al Hilal bariko baruca ko gose bikomeye bariko barareplacer kuko uravye bariko baca cyane kwa Fran Garcia kuruta guca kwande
kuno mukinyi nivyo bariko bararudugira ko umusore yitwa uno Garcia nawe niwe narose amatara baronse uno amatara musore Salim Mohamed yahaciye kandi yahakije ibitsindo bigira kuri bitatu ego yariko arahaca cyane wanashimye anakufusha n'ivyo bitatu ari yonde Alexander Arnold burya sinzi ngo wabiravye gute burya imipira myinshi yava kuri ya ruhande yava kwa ntuze kwa Kansero yerekezwe no kwa ntuze kwa inefo kwa ntuze kwa Salim bivuze yuko ijya poste ya Trent Alexander Arnold bayibonye kwitarikira zibira ntiyari kwirazibira yananiwe na Salim nco gituma nivyo ari imipira myinshi yagiye kubiri ikiraca kwa Frank Gracia ariko ico kintu kimwe cyo nagiye kuba niko ndabona bano bakinyi ba Al Hilal nka bose muri rusange hari ukuntu baguma bakinisha Salim. Okay, ico nako ndavuga rero niki gikurikira nuko mbere na mbere imipira myinshi iri danger yadugira kwande kwa Frank Garcia hanyuma hagaca haba umusatirizi asa no wirebanga inepfo kuri nimero zibiri kwande kwa Trent Alexander Arnold kuko Trent hari ukuntu yaduga akagera imbere bikamunanira gusubira inyuma zibira kandi ukaraba Trent uko ariko adugana imipira nta pressure ariko atera ku adversaire ku buryo uwo mukinyi afatanye nawe ashobora gusubira inyuma kuja kurondera kuzibira Trent ngo amukurikire kuko Trent agifata umupira yarondeza centre akabara atakaje ibara Beronza ariyumvira ati kugira ngo ngwanye iki kintu ndabikore gute yinjiza wa Lucas Vazquez ashobora gukina tushe zitatu zine zitanu yerekeza imbere y'izamu ry'umu adversaire kugira ngo atange pass byanamufashije kuko uwo musore yitwa Vazquez amaze kwinjira mu kibuga twabonye abakinyi ba Real Madrid bahindukiza umupira baja kuraba ku rundi ruhande rwo kuri nimero kandi imipira myinshi ugasanga iri kwifata nde Lucas Vazquez n'uwitwa Lucas Vazquez cyambere yagerageje guhindura na nimero ndwari nta mahitamo yandi yarafise Zabi kuburyoshamo nka Dani Carvajal za kumufasha kuzibira ya mipira y'inyuma yavuze ati tampire kandi abireke genda wowe Vazquez unkorera ikintu cyo gusatira ndetse Vazquez amaze kwinjira twabonye imipira mike yinjira muri defense ya Real Madrid iciye kuri Ruri ya ruhande kuko umukinyi yarafashe Vazquez yavuga ngo ninaguma imbere aza kuba yashikanye muri tere yiwanje adukinira iwacu agane n'umukinyi w'imbere hariye Vazquez hanyuma ije ku ruhande rwanje ari tactique kandi mugabo yabaye tactique bivanye n'urugero Trent Alexander Arnold yari kwerekana mu kibuga yari biramugora cyane kwitora muri J ya Xabi Alonso hanyuma ikigira kabiri kuminduka yakozwe ku musore yitwa Rodrigo Goes na Brahim Diaz Rodrigo Goes mwabivuze ni wa mukinyi ari kwagerageza gomba gukina umupira yinjira imbere mugabo akagira ubwoba bwinshi bwo gutakaza umupira yavuga ngo ntakaje umupira Xabi Alonso arabibona gute abakunzi ba Real Madrid barabibona gute kuvuga ko akina kuri pressure biza gutuma ubona yuko no kugerageza kwinjira atari ko arabikora rero gufyamo Brahim Diaz tuzi afise ni cross basagerageza ikross yarije tactique mugabo takunze nkuko Xabi Alonso yari ko arabibona nico nago mvuga nimba ari kara kuko bavuga ngo kino risk Rienari uravye bakiye kora kine witwa Lucas Vazquez wamuvuze yagerageje kuba akora ya mamonte yiwe cyangwa atera imipira ko witwa Lucas Vazquez arose occasion imwe gusa akaba ari mande ashaka gutera centre mugihe yarabonye n'uwitwa Gonzalo Garcia nawe yari n'umukino ubwo ari na muremure ashaka gutsinda igitsinda muga ku munsi weje wanashaka nkuko wari ubivuze witwa Lucas Vazquez yamaze kuvuga ngo ndazi kwitwa Lucas Vazquez akomeye cyane kuri offensive kuri gusatira mugabo ivyo kuzibira ntavyo vy'ikirenga uno munsi Lucas Vazquez yacinje naravye eske Lucas Vazquez kuba yinjiye kubera iki ni kubera witwa Trende vyamunaniye nivyo Trende ivyo ramwiteze ko sivyo yatanze kubera ko ni match yiwe ya mbere kandi turemeye neza muga Lucas Vazquez nawe yaje agakora vyiza ntabwo twovuga ngo yatanze vyiza cyane kurusha witwa nde Trende Alexander Arnold ikintu kimwe ntanaguciriyemo Trent Alexander Arnold bamucishije ko imipira ibiri sivyo ndavuga ya mipira bazana yamaze kugira muri defense yiwe ariko iyo mipira ibiri yose bazanye muri iyo defense yiwe imbere ya surface de réparation amupira no mu Trent Alexander Arnold yashoye kugwanya kubuje no kumbuga bandika ngo ni imbibi ari byo baje gukina muri La Liga yego wazofata Nico Williams icyo kibazo cyagumye kiduka kuko uwo Trent ya ego nivyo n'umukinya komeye arananyaruka mugabo ikijanye no kudefend umukinya ari kwinjira muri surface yawe
ukuntu uhagarara umudefenseur by'ukuri Trent Alexander-Arnold yerekanye ko bimugora cyane sivyo ikintu Zabi yakoze ashiramwo Vasquez yamushizemo kuko ari umukinya akomeye aje kugira ngo ahindure je yose yamushizemo kuko niyo mahitamwe ahari kandi Trent Alexander-Arnold vyamunaniye niyo abandanye na kinuko araza gupanika kubujya ashobora no gukoresha amakosa ashaka kuva ngo isinde kuko umukinya amaze gutakaza imibaro 12 uwo mukinya match bayagoranye ego hanyuma narinduze ku musore yitwa hagati mu kibuga nako mu busatirizi ku musore yitwa Rodrigo Goz ndetse na Brahim Diaz novuga ko ushiramo Brahim yisunze nawe nyine urukino no mugabo yari kwarakina Rodrigo Goz Rodrigo yakinye umupira aratinda arago abiramunanira arabona yuko kuguma atera pression agenda atakaza imipira umenga bihava bimugira ikintu bimwononeye ku buryo Zabi amubona atatangura gukina afise ubwoba umupira afashe ukabona yuko ntari kwagerageza kujana imbere ariko agerageza gusubiza inyuma Zabi acakenera pression avuga ngo wewe yarabivuze Zabi ati umukinyi ntazokina kubera izina azokina bivanye n'icyo ariko arakora mu kibuga utari kuriruka ntacu uzokora azokinya bivanye n'ubushobozi bwiwe karatanga mu kibuga yego ugerageje kuraba iyinjira ry'uno mukinyi twabonye ari wa mukinyi azi gufasha Vasquez inyuma akamenya kugaruka n'imbere mu busatirizi wiwe nubwo bitakunze ko abikora nkuko yarabishaka yabigerageje hanyuma ikigira kabiri iyinjira ry'umukinyi yitwa Victor Munyoze burya Houston niwe nabaje namubwira uzuranariza n'iminota yabikoreye umukinyi yitwa Brahim Diaz yamunjize ku munota 65 cagihe abavuga ngo uracafise umwanya wo kwerekana ikintu mu kibuga ndawuguhe hanyuma canjiza Victor Munyoze akwemo Vinicius Junior match yari yamugoye Vinicius byukuri yari kwakina nk'umubosi mu kibuga ibi rero nivyo Zabi Alonso yavuze ngo ndagwanya abakinyi bose mu bataka bariko barakira ku munsi w'ejo umukino uvuga ngo yerekanye urugero rwiwe rwo hasi n'uwitwa ndavuga ngo uwitwa Vinicius Junior kuko na Vinicius n'uwitwa Zabi Alonso yanabivuze aravuga ngo uwitwa Vinicius Junior nima mwabonye yambaye crampo hariya ni kubera ko kuno munsi witwa Vinicius Junior ari wa mukinyi nuvuga ngo hari hashushe rero ku munsi nuvuga ngo wejo ni nayo mpamvu nabivuze ngo ndabisubiramo bwana Patrick na Houston ubundi nimba yari ipfuza umusaruro yasohora Vinicius Junior akinjiza Rodri nakinjiza witwa Brahim Diaz hama bagahindura poste bagaca kubiza mu witwa na Rodrigo hama aho Rodrigo yari yanasohotse imbere wanashima ko Zabi yari yitezeho impinduka ziva kuno mukinyi none munoze ndamuzera amazokina match nivyo yasindi gitsindo ndibuka match yakinye muri La Liga ariko umwana avuye muri Kasiya yaragihushije simvuga ku munsi w'ejo oya yacagiye muri La Liga igihusha igitsindo hari kuri Clasico ndavyibutsa kuko yavuye no muri equipe ya Barcelona hariya ubundi umwana yitwa Munoze hari matches zimwe na zimwe wewe utavuga ngo ugomba gukinishe naka kubera ko hari matches zikinwa wifuza umusaruro kuko ari amatacha kuri 3 ejo warusino tarisha kuri rimwe witwa Munoze mbambona match ku munsi atarakenewe je kubwana karite ya Munyozi yo kunyaruka ndetse yagomvye no kubigerageza ariko biramwankira kuko yari agagerageje rimwe mugabahurirana no kumukinyi bafatanye na wari umukinyi yaranyaruka yamunyoze by'ukuri ntiyaribereye guhabwa amahirwe ku munsi w'ejo mu rukino Vinicius Junior ariko akina nk'ucibereye muri vacances yejo nta yarakenewe kabisa ku bwaje kuko Luka Modric yari nyuma jewe ijambo nahereye ko kuri runo ruhande rwa Vinicius Junior ndetse na Victor Munyoze ikintu nahereye ko navuze ati gukura Vinicius Junior ukinziza uno Victor Munyoze simbone ikintu de special uba wakoze kuko bose haba ego nivyo Vinicius Junior yeka kintu umego no boss yaje gukina avuga ati nje gukura na Al Hilal yawufashe nk'umugusanzwe yawufashe ko ari wa mugwi ashobora gukurira ko ubugenegene ngo twabibonye nabo bari banamuzi bano bakinyi nabo baje gukina wibuke poste yariko yakahurira ko n'umukinyi Joao Cancelo mukinyi nawe akinye banahuye muri FC Barcelona mbere akanamuzibira yaciye mu migwi ya Manchester City ndetse na Bayern Dominique n'umukinyi afite experience Vinicius Junior atoshoka kuza akanga baca binziza kandi wa Victor Munyoze nawe aziko nje gukina ngerageza gukina kuko ndiko ndondera post ngerageza gukina ivyo Zabi Alonso ashaka rero Zabi Alonso ashaka iki ashaka pressing
uri kurumva acaza gukina yasize mu mutwe ati bisaba ko nkoresha pressing gusumba ikindi kintu cyose acakoresha pressing itagira ubwenge acakoresha pressing itagira ubwenge Ego. waza ko none mwana afashe umupira kwari kwiruka je ku ruhande Ntazi ngo rwanje ndiko rero, njahe. duse n'ababirangiza kugira ngo tuje ku ruhande rwa guno mumenyereza wa Al Hilal nawe kugira turabe nawe tactique yakoresheje ndetse Simon n'impinduka Inzaghi. n'impinduka yakoze ushyira muri Modric akwe mu Jude Bellingham niba ubwa mbere kuri tactique kuri Munyozi nibaza ko Zabi ico yarakeneye yakwiyemwo Vinicius Junior kugira ngo amwereke yuko ari umukinnyi atari ukuguma mu kibuga yeah si impinduka zabaye de façon tactique gusa ahubwo zari zinashingiye kumwereka ngo ni siwe boss mu kibuga canje hanyuma kuri Luka Modric nibaza ko Luka Modric yinjiye mu kibanza ca Jude Bellingham mu mwanya wa nyawe Bellingham yarushe aranigwariye ku rutugu aha nta n'ikibazo kibirimo abujya sezo ino higanwa rihiza zoca nabagwa Simon Inzaghi twavuze ngo wewe nta mahirwe twaguha imbere ya match kuza mu kibuga ngo ushobore kunaniza ekipe yitwa Real Madrid twavuze ku bibazo vya Real Madrid ariko mugabo ibibazo vyaca bisigura ngo ikinganya nande nino ekipe Al Hilal gusa oya nuko Al Hilal nayo yakize ikintu yakoze ishobora kubaha iri nota rimwe ruhande rwawe Simon Inzaghi wamubonye gute mu rukino rwo ku munsi w'ejo ubwa mbere nabena nabiciye ko ndavuga ko Simon Inzaghi mumenyereza nivyo kandi anasomba experience n'umumenyereza Zabi Alonso cyo ni cyambere ica kabiri naco nuko nabonye yuko Simon Inzaghi yashoboye gutegura abakinyi biwe ntiyateguye ihiganwa gusa ahubwo yateguye urukino baje gukina na ekipe bazi yariyo mu majambo make yaje gukina na ekipe azi yariyo kandi yaje gukina yateguye urukino ntiyateguye ihiganwa ryose yateguye urukino bivuze gute rero gutegura urukino byafashije babakinyi kumva ati twe tuje gukina no mu gukomeye tuje gukina na Real Madrid turayize tuyibona irakomeye ku mugana wa Buraya natwe no twikwinira mu Barabo uri kurumva rero tugenda kwerekana yuko uko turi kose natwe dushobora kugira ijambo tuvuze imbere ya Real Madrid ikigeretswe ko asanzwe azanye na wa mugwi ofise n'ababakinyi uvuga ati baciye mu migwi komakomeye bafite experience na moyenne d'âge ndavuga ku bijanye n'imyaka yo muri rusange baranakuze aba bakinyi bari bafite imyaka 28 n'ibice n'amezi 9 Mugera do Madrid ari 24 n'amezi 3 uravye abakinyi bafise umunyezamu yitwa Yasini Bono turamuzi muri Maroc umubono muri Maroc yarayabakojeje ibara bare ya do Madrid umubono muri Maroc yarayakoze ibara kabisa umubono muri Afrika ari muri Maroc yarabakoreye kuko ugiyageje no kuraba na penalty yakuyemo byagaragara neza burya ari kintu rero bwana Patrick ngombe ndanagiceko nubwo umengo twoba dutaye umurongo twariko ariko nitugombye kuwuta nakangombye kubona ndanacishako burya Yasini Bono bagiye ko banatora omdi match bihuse hakirikara cyane ubu omdi match mu kumutora hari uzurabe muri match ijya match nko mu minota ngira nk'iya 30 gutyo cyaye 40 barashira kwa akalinki munsi bakavuga ngo umukinnyi aza kuba waranze urukino uciye nimba ari wewe zitatu nibiki baravyerekana barabishira ko muzoze muraba kuri match wari wewe wese aratora inarabibonye ku munsi w'ejo cyo gituma navuze ati bari hose burya Yasini Bono ibintu yakoze nyuma yuko berekanye yuko uno mukinyi Gonzalo Garcia akwiye gutogwa nka omdi match ibintu yakoze nyuma yaho Yasini Bono byabaye ibintu bitangaje cyane kuko ego Gonzalo Garcia yarakinye ibyiwe yarabikinye kandi yaragejeje gukora ariko ivyo vyiwe yakoze vyiza bitashoboye kuranguka ngo bishike uri kurumva wabibujije gushika yabaye Yasini Bono ikigeretswe ko yabujije Gonzalo Garcia gutsinda atayongera abuza na Federico Valverde gutsinda penalty umva munyezamu adakwiriye kurangura erega niwe yitwaye neza muri Norokino ni hamwe gusa amatora gwahajya nyine nimba twaravye match yakinye n'umusore yitwa Ruben Neves n'umunyaportugal yanahawe n'amanota 9 n'ibice 6 muri Norokino ukaraba uno musore yitwa Yasini Bono yahawe amanota 8 muri Norokino umukinyi yitwa Renan Lodi ni umwe mu bakinyi bakinye urukino rudasanzwe inyuma muri defense no mukinyi w'umunya Brazil w'imyaka 27 nawe nyene ni umwe mu bakinyi berekanye ngo urugero mfise mfatanye na Rodrigo Goes bireza kumugora kurengana afise experience yaciye muri Atletico yaciye muri Marseille yaciye muri Nottingham Forest erega nkuko wabivuze nkuko wanabivuze mbere abakinyi bose ba Real Madrid nta umukinyi wa nyuma
wo muri Al Hilal Yego. sivyo umukinyi wa nyuma wo muri Al Hilal uzosanga afise amanota agera kuri 6.5 n'ibice bitanu 6.5 arusha umukinyi Joao Cancelo arusha umukinyi uwari wese wa Real Madrid havuyemwo umwe gusa havuyemo umwe havuyemo umwe no Gonzalo Garcia wenyene. ndabwire rero ino match wanashaka ku ruhande rwa Simone Inzaghi dusa n'abarengana kugira tuje mu bindi kuko dufite amakuru menshi ari ivy'ikuru bavuga muri Barcelona uno munsi deko bakije umuriro aha kwa Jokeres Real Madrid ngo ntibabibona neza cyane. hari byinshi tuza kuvuga mugabo ndakeneye ko umanza umbwire ku ruhande rwa Simone Inzaghi nawe wabonye gute ino match yiwe ari umikenyero yakoresheje ndetse n'impinduka yakoresheje kubitwa Simone Inzaghi cyambere na mbere nkuko Yusune yanayivuze numwe amereza navuga ngo akomeye cyane kuko umwaka uheze cyangwa muri no season nyene yari kumwe na equipe Inter Domira adakuranga mu kibanza cya kabiri inyuma ya equipe ya Napoli nuvuga ngo Napoli yari nagiye gutwara kino gikombe nuvuga ngo witwa Simone Inzaghi nimba twabonye equipe ya Al Hilal ku munsi w'ejo ishobora kuzika ishobora kuba itera igatena impande yino equipe ya Real Madrid harimo uruntu novuga ngo harimo inguvu nyinshi cyane z'uwitwa nde Simone Inzaghi. Simone Inzaghi uno munsi aramaze kuba amenyera n'imigwi itandukanye. Simone Inzaghi amaze guhura ameza bakomakomeye amaze guhura na equipe ya Barcelona ifise abakinyi uvuga bakomakomeye baramini ya mare barafinya n'abandi batandukanye. Uno munsi yavuga ngo tugiye gukina urukino novuga ngo gwa equipe ya Madrid. Ino equipe ya Madrid ni equipe twavuga ko uno munsi ari equipe itwa ko ari shasha kumenyezo novuga ngo witwa Xabi Alonso byumva ati no munsi nimuze kuba mukangwa n'uwitwa Rodrigo no munsi muri equipe ya Madrid ariko aragwa aravuga ngo mbega no munsi ndaza kuba nguma muri equipe cyabiza ko bigenda gute n'uwitwa Vinicius Junior nawe nyene sezu iheze yarari ku rugero novuga ngo rubayabaye nivo yiwe ri hasi avuga ati we nimba witwa Joao Cancelo muramaze guhura iminsi myinshi cyane ubu Joao Cancelo afite experience yaciye muri equipe novuga ngo ya Manchester City Pepe Guardiola barakina na equipe atandukanye aho bose barakina na equipe yitwa nde Real Madrid uwitwa Joao Cancelo yakinye muri equipe ya Bayern Munich yaciye muri equipe ikomeye uwitwa Lenny Rodi nawe amaze guhura n'ino equipe novuga ngo ya Real Madrid nukuvuga ngo uno meza ndavuga ngo Simone Inzaghi yarafise equipe nziza avuga ngo bface yanje no munsi mfise abakinyi bafise experience bamaze guca ku mugabane wa Buraya harimo witwa Joao Cancelo yaciye muri equipe ya Manchester City Bayern Munich na FC Barcelona fisi witwa Kuribari numukinyi yaciye kuri equipe ya AkezaBurundi yawe na equipe yawe n'abasatizi batandukanye bakomakomeye ntabwo wafise ufise witwa Ruri nawe numukinyi uvuga ngo amaze kugira experience muri equipe ya Atletico Madrid yari umukinyi uvuga ngo ameze neza nawe nyene genda hagati mu kibuga uwitwa Mitrovic Savic nawe numukinyi uvuga ngo muri Premier League yari umukinyi uvuga ngo ameze neza uranyumva genda urabe witwa Marco turamuzi yaciye muri equipe ya Barcelona bava baramurekura asubira aja kuronderera handi irondera kandi kanoti uwitwa Salim hariye nawe no vana umunya Arabie Saoudite mugabo wewe tutovuga ko ibintu vyinshi mugabo naho afise football iteye ubwo n'umukinyi nawe kina football mengo si ya Arabie Saoudite na football iteye ubwo no munsi novuga wa equipe nationale ya Arabie Saoudite urumva umadugira umukinyi wa kizigenda wa Arabie Saoudite iyo Arabie Saoudite nayo twibukaye yuko yatsinze na equipe ya Argentine muri Coupe du Monde de iherutse nuvuga ngo equipe ya Simone Inzaghi harimo kuba kwitwa Simone Inzaghi yaciye aza kubwira babakibiwe kuno musabwira ati wewe Kuribari ndazi karite zawe ndazi urugero rwangene rumeze wewe Joao Cancelo ndazi gene ugiziki ico utakora kugiye genda mwitanga mwinjire muri tactique zanyu z'ukuno munsi rero novuga ku munsi wejo nimba twavuze ngo Real Madrid ngo yagoranye ngo vyatsi kwishobora kwitsinda ariko twemeranye neza naruno rugerwa n'abakinyi ba equipe ya Al Hilal n'urugero rwiza nimba ariko urabona no wanashaka vyanampaye civuga ngo buriga rya Arabie Saoudite nimba tuvuga ngo equipe ya Al Hilal hariya nimba turavuga ngo ama equipe Al Nassr nabonye igano rya Arabie Saoudite arigana nabonye mengo rirakomakomeye buri equipe de Madrid yakinye ivyayo nyene vyiza ariko yahuye na equipe yitwa Al Hilal equipe nziza mvuga ngo Simone Inzaghi abakinyi biwe batanze ibintu binovuga ngo vyiza vyanatumye mbere wanashaka bamerita inota rimwe ryo ku munsi wecu nuko ndagushimira cyane gose Lidici ndetse ndanagushimira nawe Theo kuko ni ubusesanguzi wanashima bunuzuye duhawe kuri uno munsi ndetse n'ibintu vyari bimeze neza cyane gose ku munsi weje ariko twemeranije ngo Real Madrid ikintu ca mbere cabagoye nuko
kwiyadapta mu bakinyi bawo byarabaye ikibazo gato. Aba bakinyi bashasha kwiyadapta muri style doje za Zabi Alonso zarabayemwo ikibazo, ndetse hakabamwo nuko Zabi yasa n'ugomba kubura amwe mu mazina canke bamwe mu bakinyi yoza gukoresha muri ino match yo ku munsi w'ejo. Nuko ni urukino rwo ariko hariko arabana ko kunganya hagati ya Real Madrid ndetse na equipe ya Al Hilal. Ni possession de la balle vyaje kurangira Real Madrid bari kuri 52%, equipe ya Al Hilal iri kuri 48%. Gonzalo Garcia yatsinda igitsindo kuri pass ya Rodrigo ku munota wa 34 w'urukino. Umugabo yitwa Ruben Neves nawe atsinda igitsindo ku ruhande rwa Al Hilal ku munota wa 41 kuri penalty. Twaje kubona umusore yitwa Lenan Roda atsinda igitsindo ariko baracanka. Tuza kubona umugabo yitwa Ardagira kubita kuri poto ku munota wa 46 w'urukino. Tuza kubona umugabo yitwa Yassine Bonasama penalty ya Federico Valverde ku munota wa 52 w'urukino. Nuko ibero bimwe vyaje birarangana n'urukino nuko habonetse korone zitanu ku ruhande rwa Real Madrid, zitandatu ku ruhande rwa equipe Al Hilal. Mu gihe kandi amashuti Real Madrid bateye mwizamu rya Al Hilal inshuro 14, inshuro zigera kuri indwi zica inyuma y'izamu, inshuro zigera kuri indwi zica mu izamu. Mugihe no mugabo yitwa Yassine Bono yasanye impira igera kuri 6 umwe uramwinjirana. Ni mugihe kandi ku rundi ruhande ku ruhande rwa equipe ya Al Hilal bateye mu izamu rya Real Madrid impira igera kuri 9, imipira igera kuri indwi ica inyuma y'izamu, ibiri ica mu izamu Thibaut Courtois asamamwe umupira umwe gusa. Ni mugihe mu bindi vyaje kuboneka amakosa yabaye 9 Real Madrid bakoze, equipe ya Al Hilal ikora amakosa igera kuri 10. Ni mugihe kandi amakarata y'umuhondo yabaye imwe ku ruhande rwa equipe ya Real Madrid n'amakarata agera kuri 3 ku ruhande rwa Al Hilal. Nuko ino yari match ikomeye canke match y'umunsi yo ku munsi w'ejo hagati ya Real Madrid na equipe yitwa Al Hilal. Ariko si aho gusa, izindi nkino turazicako gusa turengana bivanye nuko umwanya tunafise si munini gusa, si munini na